ngiye kuvuga amabanga kandi y'inyenyeri. Ninde muntu yatawe ko ari inyenyeri yavuka inyenyeri? Haleluya. Kandi inyenyeri yawe ibwirizwa kongereza umuco. Igituma bamwe bahishurwa abandi ntibahishurwa, abantu bahishurwa bitewe n'umuco w'inyenyeri. Umuco w'inyenyeri ni kuvuga ngo nukungene uri kurakura, nukungene uri kurizigirwa mu buryo bw'ijuru, nukungene uri kurahabwa agaciro n'isi y'imhemu. Ivyo nivyo biza kongereza umuco w'inyenyeri yawe, bigatuma nubwo hoba hari abantu benshi we baguhitamo urumu. Haleluya. Iyo tuko turavuga inyenyeri, ndashaka gutanga ama definition menshi. Hari Bibiliya ivuga inyenyeri iri kiravuga abamarayika, hari Bibiliya ivuga inyenyeri kiravuga ingabo z'ijuru. Haleluya. Abantu bashaka kuba abamarayika, biravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero, ni kuvuga yari umuntu, yari umumarayika afise amababa. Umumarayika ni ijambo ry'ikiriki cyitwa angelos, bisobanurwa umu-envoyé, umuntu yarungiswe n'Imana. Urashaka kuba umumarayika mu buzima bw'abantu. Nta muntu urumva kubwira ati by'ukuri uyu muntu yambereye umumarayika. Ni umuntu Imana ishaka gukoresha mu buryo bw'igitangaza. Hagati kandi aho ni ukongera ko n'ikindi kintu, buri muntu wese arafise umumarayika basa. Petero afunzwe, Herode buca amuca umutwe amwica. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo shengera musengera. Hanyuma umumarayika araza aramubohora, ariko aca mujana aho bariko barasengera. Agakobwa kitwa Rod kakora mu nzu, kagiye kumva ijwi ryo biranka ko kugurura, kaca gasubira inyuma, karavuga ati nimuhore, Petero muri ko murasengera ari ku muryango. Baca mubwira gutyo nyine muri aya majambo ngo namba wasaze. Abandi kame babaye mwe maca bavuga ati canke no mumarayika wiwe. Nifa ngo mani majambo umuntu arafise umumarayika asa nawe terke. Ibyo ushobora gukora nawe ashobora kubikora. Rimwe nigeze kumva témoignage ya Apostle Gitwaza ya Marse ubuzima bwanje kera nkikizwa. Ukugena umunsi umwe sinibuka igihugu yarimwe nimba ari muri Swede. Siri igihugu yararimwo, ushaka kuba nihenze. Hanyuma yarafite ni programa n'umumama aza kuja gufasha abwira ijambo ry'Imana kandi agasengera. Uwo munsi aragwara. Mugabe Imana iramubwira ngo ryama ndaza kurungika umumarayika wawe. Gutyo nyine muri ayo majambo. Hanyuma acara ryama. Aryamye hama barahura na wa mama, we ntigeze bitira ko attention, ndarungika umumarayika wawe. Ntigeze yumva icyo Imana ishatse kumubwira. Bahuye na wa mama ataramubwira ngo warakoze. Atahubwo nashaka ndagusaba imbabazi, naragize malaise ndagwara. Ati oya, warakoze kuvyo wanyigishije. Ati narakwigishije jewe. Ati yego waranyigishije byagenze neza. Ati rijya jambo ryarahinduye ubuzima bwanje. Undi aramaze ati nakwigishije ryari. Ati wa musi twavuganye, aravuga ati no ujya musi nari ndemvye, nari mu gitanda ndiko ndatetera. Undi aramubwira ati oya waraje. Aca mubwira ukungene yaje yambaye, aja gusanga Gitwaza nisho yari yateguye kugenda yambaye uwo mwanya. Aramubwira amajambo yamwigishije, aravye aho yanditse aza gusanga ni ya manote nyene yari yateguye kuza kumwigisha. Munyuma agira confusion, arabura ivyabaye, aravuga none hari undi muntu asa nkanje, hari undi muntu ameze nkanje, ibi vyabaye nibiki. Munyuma yumva mwe Imana asoye kumwibuza ngo nakubwiye gute, ryama ndarungika umumarayika wawe araza gukora ivyo wari gukora. Uwo ni inyenyeri. Abantu bamaze gutahura ibijyana n'amabanga y'inyenyeri, Imana irashobora gukoresha abamarayika babo bameze nkabo nyene kandi bagakora ivyo bari barakora. Abashaka kuvuga ati no vyanditse iyo passage ndababwiye yo muri Acte chapitre 12 niho bavuga ngo namba ari umumarayika wiwe. Rimwe namwe ashaka kubona umuntu kibaza ngo niwe wabonye mwe ugasanga siwe wabonye umumarayika wiwe. Rimwe hari wigeze kumbwira hana nshimira ngene naje mu rubanza rwiwe, ndambwira sese nigeze mponyera mu rugo rwiwe uwo munsi. Mugabo kane niyumvire ko no haca mugabo umwanya urangora. Aranyemeza neza ko nahaje. Cyane mubwira nkuko Petero yavuze canke Gitwazi surema ko wabonye umumarayika wanje. Hari Imana ishobora gukora ibimenyetso nk'ivyo kugira ngo ishingire ntahe ubukuru bwayo n'ububasha bwayo. Rero tugiye kuvuga ibijanye wakoze kuza. Umujene yaje nga yakoze kuza kuko urazi rimwe na rimwe mu bigenda bituma abantu umuco w'inyenyeri zabo utagwira ngo ube munene yeya. Rimwe na rimwe no kugenda barahusha ama opportunity nk'ayi ijuru ryashizeho.
nejo bundi programa ije itari isanzwe ihari wame ubizi neza ubishindane muri wewe yuko ari gahunda ijuru riba ryaguteguriye kugira ngo rishobore kuguhagurutsa mu rundi rugezo rundi no mu bundi buryo bundi. Numva meze neza muri kino kibanza. Hari ibintu ndashobora gufata ibisanzwe, ibintu biza nk'uko nyene teme nk'izi nyene zikaza gutyo nyene. Urazi nshuro nifuje kwigisha ibijyanye n'ibanga z'inyenyeri, mugabo ntigeze ndonka umwanya wo kuvyigisha, bigaca biza muri umwanya umuntu akumva teme mugabo agasiba akavuga ngo bararusha, hari umwanya barako bavuga ngo baramenetse umutwe bararyamye kuva mu gatondo nari ngaha n'uyu mwanda agarutse kandi gusura gukora kandi mvuye nje ngaha mpeje gukora ikiganiro muzokumva ejo kandi kizwa kiravuga ku radio. Urazi burya ibijyanye na endurance y'umuntu nukungene umuntu agira ishaka n'umwete ukubikoresha. Siriko muri ko muranyumva, wewe wishizemo yuko udashobora kurenza isaha imwe uri kurasenga, wishingiye akarimuzo kwa musenga iyo saha nyene, uvuze ati ngomba nagura umwanya wanje wo gusenga. Hagati aho reka mbafashe kino kintu mu bintu byafashije mu buzima bwanje gikristo, nuko ntirukira hamwe n'abandi ariko ngira intambuko maze gutera abandi bataratera. Ivyo vyangiye cyose ari mindset yiwanje. Sinze nsange hari umuntu ashobora gusenga massage ntasenga, amprise ari mubono ba norongora canke nzorongora canke ndongoye kizirizwe. Je ubwanje nije na jewe nja muri tuja muri competition. Siriko muhekaranyumva, siriko ari muhekaranyumva, nije nidugiriza ba Imana tayindugirije je ndayidugiriza ku buryo ata muntu azoza muravyumva akora ikintu je ntashobora gukora, kuko nagiye gusanga hano muri nosi ni kesho y'imyimenyerezo, ni kesho y'umwitwarariko, ni kesho y'ishaka, ni kesho y'umwete. Umviriza, uko mvuga ubutumwa urashobora kubivuga birenze, uko metriza amaverse biblique urashobora kuyametriza birenze, uko nkoreshwa n'Imana nawe urashobora kubikoreshwa birenze, bivana n'umutima utuma ukoresha uri kurakora cyose. Nuva ameni meze neza muri kibanza. Haro bariye twakuye hano hari na cote meme dufise nta kintu na kimwe wifuza kubuto ushobora kuba. Haleluya. Nta kintu na kimwe wifuza kuba umuntu w'imhemu, birashoboka kuba umuntu w'imhemu. Mugabo wifuza kandi kuba umunyamubiri navyo nyene birashoboka. Nuko imisi yose wikura mu vy'abandi bariko barakora, nuko igihe cyose ureka abandi bakakora ibintu mu kibanza ciwawe, ariko nimba ukeneye kwama igihe cyose uri among the top, nuko igihe cyose wenyine bwawe witoza gukora ivy'abandi batariko barakora. Yesu avuze ikintu gikomera, avuga ngo umuntu yakubwira ngo umurenze umusozi umwe umurenze ingahe ibiri, mane majambo kora ikirenze cyo bakwitezeko. Siriko umuntu yakaramba muri kino kibanza, siriko umuntu yakaramba muri kino kibanza. Wowe nyene ubwawe gerageza kuduza ba y'ivyo uri kurakora, uje ku rundi rugezo rundi ukora iko gukura mu buryo bw'imhemu. Nayo ubundi wama misosi uri muri vya listen, nta kunakume uronka amaresulta atandukanye nayo uronka igihe ukoze vya bikorwa vya nyene wa muri kurakora. Nimba usenga isaha imwe, resulta uronka usenga isaha imwe zizokwamarizo. Azoronga zokwa muri kurasenga isaha imwe, uzokwa muri karonka ya resulta y'umuntu asenga isaha imwe. Ni wakena resulta zitandukanye nizo waronse igihe wari kurasenga isaha imwe, senga amasaha abiri. Siko muri karamva muri kino kibanza. Soma ijambo ry'Imana umwanya wagutse. Itoze wonyene ubwawe. Gukunda Imana, gukunda ingoro yawe. Mbabwira ikintu kimwe, abantu turopora mwishengero n'abantu bariko baridemarka. N'umuntu uzosanga matina namanibuka nuko vida namubona ngaha. Misusi muri matina namambona umujene aguma ari karaza. Hari umuntu ubona wowe nyene ubwawe agatinda akakubamu kubona uyu muntu ibintu vyose gute naropoye regisi ntaragara ngo yigije puruto yogaranga ndazi kutwohezagirwa cyane gose. Mugabo programa zo ndazibonamo kandi azikora neza cyane. Ari muri korale, ari mu basenzi, ari muri arongoye firepoint, kandi programa zose afatirwa adafatirwa yamahari. Hari abantu nziko nubwo abandi bose bosiba bo badashobora gusiba. Uki umuntu umuco wiwe uraguka ukaba mwisha. Nubwo byishe umuntu bagenda ariko aratanga. Mugabo anatanga kuzana tuntu tw'excuse ukuna kuriya. Mbabwira ikintu kimwe. Mu bijyana n'urugendo rwo gukorera Imana gukorana nayo bihagaze kunyifa tugenda tugira. Uko genda ndabuze tema bakoresha mu kudeka. Kiravugika? Udeka mu gikugwa niko umuco wa ugenda uramanuka. Hakagera ahantu uravyumva ata muntu akikubona. Kana pana gusa mu ishengero, kuko ubundi umuco w'umuntu mu ishengero no hanze no umuco umukurikira. Burya bivanga
siri kwa muntu karamba muri kino kibanza. Rero ngoma ndabasangize amabanga adasanzwe agiye kubafasha kongereza umuco w'inyenyeri zanyu. Haleluya. Ariko ico ngomba kuvuga cyane nukungene inyenyeri zibwa. Amen. Ndiko ndavuga inyenyeri ubwa mbere na mbere wumve igitinyiro ufise mu isi y'imhemu. Ndiko ndavuga inyenyeri ni wumve ubwizigigwa ijuru rigufitiye. Ndiko ndavuga inyenyeri ni wumve faveur kuko ijuru ryamaze kukwizera rigusukako ubwizigigwa ku buryo ikintu cyose ahantu hose urenganye uratira ibintu kuri wewe. Ndiko ndavuga inyenyeri ndavuga igikundiro. Hari abantu impamvu ivyo bakora bitagenda neza, listen, biragoye ngene muri nose woshobora kuresusa muri buno buzima atagikundiro ugira. Vuga ngo igikundiro. Vuga ngo igikundiro. Haleluya. Hari umuntu ashobora guhagarara imbere y'abantu, abantu bagaca bicuza igituma baje uwo munsi, ati umwanya wanje watakaye. Si kubera ko atari karavuga ibintu bikomeye, ashobora kuba afite amajambo ateye ubwoba bakomeye mugabo igikundiro n'umuco w'inyenyeri yiwe. Muvyumve neza. Muvyo musengera. Muvyo musengera. Musengere igikundiro. Mbwira umuntu hari bandi wawe usengere igikundiro. Igikundiro matters most. Haleluya. Atagikundiro ico ukora cyose bakironderamo amahinyu. Muramaze kubona umuntu iyo ariko aravuga ikintu bama barondera amakosa batoramo. Abantu bose baca batora amastiro ya rouge kugira ngo batangure gukosora. Ariko umuntu afuse igikundiro naho yokora ikosa, ico gikundiro kirafuka iyo kosa, abantu bakavyakira kandi bakabinezererwa. Igikundiro ni ikintu gikomeye cyane gose. Igikundiro kiragufuka. Inyenyeri ni igikundiro cyawe. Kandi uburyo munyumvirize neza, igikundiro cyawe kidegaja umucanyi, umuco w'inyenyeri ya degaja umuco, arico gikundiro cyawe hari ivyo usabwa kuba uriko urakora. Akantu just narinjira mu nyigisho nyezina. Ngene just kino kintu ndakibahaye gucyo nyene. Ntushobora n'umunsi nomwe kuba umuntu w'igikundiro uri umuntu muri wewe utari mwiza. Hari abantu indani babafise imigera mibi. N'umuntu avuga nabi, n'umuntu agwanya abandi, n'umuntu urumva akantu kose akaronderamo ikosa. Umweretse kirahuri cy'amazi agera hagati akubwira ngo ni kirahuri gihakwa kutagira amazi. Yoshobora kubona kirahuri kibuza amazi make yango cyuzure. Bamwe bakibona kiri moitié vide, abandi bakibona kiri moitié plein. Siko muri ko muranyumva. Ikintu gishobora gutuma utagira igikundiro mu buzima bw'iwawe no kutagira urukundo muri wewe. Umuntu afise urukundo muri we yakira abantu bose. Natoranya. Siko muri ko muranyumva muri kino kibanza. Icya gatatu guca bugufi. Nagiye gusanga urazi mwebwe Imana asobanura mu isi iheze yuko abantu bakunda abantu bibona n'abantu babasanzwe bibona muri we. Ugakunda abantu babavuga butumwa bafise arrogance bariko baravuga wumva umengo nibo bomnyene bahari hano muri nosi akubita hasi abandi bantu bose. Uwakunda abo bantu ameze nka afise umugera wo kwibona muri mani maja abari karabona igicapu cy'ukungene nabazo bameze mu isi iri imbere aho umengo nta wundi muntu Imana yoshobora gukoresha nk'ukirikira mukoresha. Namenye neza kino kintu uko ataco dukora ngo Imana iduhitemo. Nta muntu mwasenze ngo Imana mpitamwo Mana. Imana niyo yagira duhitamo. Ibisigaye tuza tuvyongerako mugabo ni ubugombe bwa n'ubushake bwayo kuguhitamo wewe. Siriko muri ko muranyumva. Haleluya. Haleluya. Guca bugufi ngo guca bugufi. Uyu umuntu aciye bugufi, aca bugufi mu majambo, aca bugufi mu kungene akora ibintu, aca bugufi meme no mu nyambaro. Hari abantu kungene bambara bigaragaza neza ko nta guca bugufi kuri muri bo. Umuntu ashaka kwambara ikintu gituma ata muntu numwe basa kuba baberewe kumwe, uyo muntu n'umorgeye. Bibiri vyita bikavyo. Hari umuntu agira ibikavyo yaberewe mugabo ashaka kandi kurenza ku buryo abafuta bose. Umuntu ashaka gufuta abantu bose, uyo muntu azimye umuco w'inyenyeri yiwe. Igikundiro ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi naco gituma umuntu agira igikundiro, iki ubundi nico naye guherako
nukungene akunditse ku Mana. Burya Imana yagukunze nushaka ugire gute, umuntu Imana yakunze uri oblige kumukunda. Siriko mureka ramba muri kino kibanza. Okay. Gute umuntu yibwa inyenyeri yiwe. Nabyo inyenyeri ibitsemwo amadone prophétique y'ubuzima bw'iwawe. Icuzoba. Umuntu w'imwemu arava inyenyeri yiwawe sizovyibagira igihe kimwe. Umudamu umwe w'umukristo nzi aja kurangura i Dubai n'umudamu umwe w'umumuslimani. Mugabe cyatuma amusaba ngo bajane, yari amaze kubona umugisha afise mu kudandaza. Hanyuma baragenda, umunsi umwe n'uwo mudamu arantefonye arambwiye ngo umudamu duratujana ngo twari turyamye, atangura kunsigurira ibijanye ngo nukungene hari amajini meza n'amajini mabi. Acarambwira ngo amajini meza yiwe acayita ngo abamarayika biwe, ngo bamubwiye ngo uwo mumama mugendana ari defenseless, n'umuntu atagira defense, n'umuntu adakingiwe. Hanyuma aramubaza tone ayo majini abandaye babivugana, ayo majini mu imasha yakubwira gute? Cyamubwira ati umviriza, nimba adakingiwe biroshe ko inyenyeri ziwe bazitwara bakazikoresha ibindi bintu. Ufite inyenyeri nijya faveur iba kuri we uri kurakora ikintu, ijuru rikakibamo akagaragaramo tushe, wakoze raporo nk'iza abandi bakoze, mugabo kubera ko hari faveur yagiyemwo abantu basoma raporo y'uwabo kuvuga no, uyu muntu yize Harvard, uyu muntu kaciye ubwenge. Pourtant namajambo sho kimwe n'abandi bakoze, mugabo faveur y'Imana ituma hagaragara itandukanira. Sirikora umuntu akarimba muri kino kibanza. Nico gituma ntukwiye gusenga gusa kugira ngo ugire ubwenge, ngara kwere gusenga kugira ngo ugire faveur y'Imana. Iki naco ni kintu gikomeye cyane hejuru ubuzima bw'iwawe. Iyo ndiko ndasoma Luka 2:40. Luka 2:40 haravuga ngo kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuza ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Wow. Uyu mwana ni Yesu. Bavuze ngo uyu mwana twese duca kuri nubwe arakura. Yohana arakura, agwiza inkomezi umutima, aba mu bugaragwa kugeza igihe yerekewe Abisirayeli. Kuri kaya Yesu uyu mwana arakura, agwiza inkomezi. Iki naco ni kintu gikomeje. Kugwiza inkomezi nugukingira inyenyeri ziwawe. Muriko mubisho niko ndavuga. Yuzuzwa ubwenge, mugabo ndakunda kino kintu. Ubuntu bw'Imana, God's favor was on him. Ikizotuma umuntu atandukanye n'abandi n'ubuntu bw'Imana buzakora. Washaka kubatse none hari umuntu atari ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana burakura. Petero arikandika avuga ngo ni mukure mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana umuntu arabukuramo. Nta kintu na kimwe mu byo duhabwa atacu twakoze kidashobora kongereza umuco mu buzima bwacu. Icyatuma Yesu agaragara atandukanye n'abandi, hari ikintu cyitwa ubuntu bw'Imana, faveur y'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko iki kintu utagifise mu buzima bw'iwawe abantu bazokuma kubona cyo kimwe n'abandi. Muga ngikintu kizo gutandukanya n'abandi, ngikintu kizotuma umuco w'inyenyeri yawe ukayanganira amahanga. N'ubuntu bw'Imana hejuru ubuzima bw'iwawe, ku kintu cyose kigize ubuzima bw'iwawe. Umuntu ashaka kwambara impuzu isanzwe cyane gusa, modeli isanzwe cyane gusa, kubera ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe, abantu bamubona bakumva bari attracted, bakumva uwo muntu arabakwega, bakumva uwo muntu araberewe, bakumva uwo muntu sinzi mbaye babajene ararenze. Abana ati no, wasonesheje ni impuzu isanzwe. Kera isoko yo muri ville itarasha hajya haruguru ya poste, hari amasaha waca gusanga ni sorte. Wasanga kirato cha 230, agapira kamajana 3, waratangara. Ufise 10,000 wararangura presque baro yose. Ugasanga umuntu kuva hasi gushika hejuru yambariye amafaranga atarenga 1790. Kuko yufise ni wamuha kandi baba ariko barataha. Ariko umuntu ako kantu yakambara, abandi bamwitegeza ati sha yaguriye muri New Look. Izi uyu ni Belinda. Mugabo ni 1709.
kubera iki? Faveur y'Imana. nawe urambwira kera abakobwa ubu ntibigihari, ubu ibintu byaragenze neza. Mu gihe canje cyo kubaruka mu byagakiza narambwira abakobwa ntimwifuza amavuta. Ico gihe hari harawe za ndibegaye amavuta yari harawe bashamwe amavuta ya kera abakobwa akunda kwisiga zimvye. Ndayibagiye ninayibuka ndaza kuyababwira. Uravyumva? Ndabwira ntimuhamira ayo mavuta, nivyo yarazimye kandi umuntu ayisize vraiment umubiri wiwe utandukanye n'indi mibiri yandi. Uravyumva? Mugana nababwira ntumvirize, genda ukarange ikambiri uyishiremo ikibabi c'indimu uca usenga Imana. Abantu bose bati wisiga amavuta avuye hehe? Hano babwira ko ayo mavuta avaze batayazi ngaha. Haleluya. Tukama tuvuga ibishobora gutuma inyenyeri yawe cyangwa inyenyeri zawe zibwa. Amen. Reka mpere kuri kino kintu. Nta kuntu na kumwe Jean 14:30 impa umurongo. Yohana 14:30 aravuga ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umwami w'isi ari mu kuza, yamara muri jewe nta kintu afise. Vuga ngo muri jewe nta kintu afise. Vuga uti muri jewe nta kintu ahafise. Uti muri jewe nta kintu ahafise. Umviriza uruningo rufatiro. Mu byo tugiye kuvuga vyose dutanguriye ahantu. Nta kuntu na kumwe inyenyeri yawe itokwibwa cyangwa nta shoshora gutuma inyenyeri yawe itibwa uretse ko ubwa mbere na mbere uba umuntu ari clean imbere y'Imana ku buryo umugwanizi atakintu na kimwe cyitwa umugabane ashobora kuba ahafise. Uraze mbabwira ikintu kimwe, mu ntambara zakunze kuba muri histoire, nabwiye ko nkunda ibijanye n'intambara cyane. Hari ikintu bita 5e colonne. Igihe kimwe bari bagiye gutera ahantu, ariko abantu bari bagiye gutera abo basirikare hari ahantu hari clôture ikomeye cyane n'umuryango wonyene wawe. Vyari bigoye kungena umuryango ushobora kugurura utari umuntu w'indani. Mugabo uwo mujenerali arababwira ati ntimugire ikibazo, tura makorone ane muga turaza gushobora gutera kijya gisagara. Umwe aramubwira ati sha deza n'urya muryango biragoye kungena twoshobora kugurura. Ariko ati ntimugire ikibazo, ndafise mwe mubona makorone ane canke imigwi ine yabo turi kumwe bo kugwanana, muga ndafise undi mugwi wundi ugira gatanu, ico yise 5e colonne. Aravuga ngo uwo nawo ndawufise indani. Ni bande bazi histoire y'ikintu bita cheval de Troie? Biroroshe cyane ko ndakunesha igihe mfise umuntu hafi yawe ducuditse kandi ashobora gukora mission ndamuhaye kuri wewe. Hariho indege abarusiya bigeze kuba bafise. Iyo ndege yarakoze amaroregwa muri deuxième guerre mondiale. Mugabo abisirayeli bari bakeneye kumenya iyo ndege ingene yakozwe. Muzigene bakoze barondeye ukungene iyo ndege bayiba kugira ngo bayijane Tel Aviv, bamanze bayige barabe ivyayo, hama baze bashaka gukora indege imeze nkayo. Ikintu cyitwa espionage ni ikintu gikomeye cyane gose. Shaka kugusambura isifiko menya umuntu akwegereye kandi ufitiye confiance, uyo nshoboye kumuronka ndakumaze ndaguhejeje. Iyo 5e colonne umujenerali yavuga bari abantu biwe mugabo bari ndani muri cya gisagara. Yavuga tumbize twavuganye fa gusa gutanga sinyare baca bugura umuryango hama twinjira. Cheval de Troie ni kado batanze mugabo cyari kimeze nk'cheval nyene, mugabo bari bayikoze ku buryo indani bari bashizemo abasoda babo bafise ibigwanishwa ku buryo babahaye iyo kado bibaza yuko ni kado babahaye ikintu nyene umva nyene gifise forme nyene yaje, ariko indani harimo abasirikare babo bageze gutera. Munyumvirize neza, bari bafise abantu babo indani buguriye umuryango wacaga cheval bari barimo batanze nka kado. Ako kanya bugura umuryango barinjira bonye. Mu bintu vya mbere bigoye mu bijanye n'ivy'intambara no kugwana n'umwansi ari hagati muri wewe.
buri abantu batumena imitima n'abantu abaye n'abantu tuba twagiriye confiance n'abantu tuba twinje umuntu ataco muhuriye ko ico yokora cyose nta na kimwe gishobora kukugira mugabo umuntu yamaze kugira ikibanza mu mutima w'iwabo uyo muntu biroshe cyane kagusambura abantu benshi raba Thomas Sankara uwamwicishije ninde Blaise Compaoré yari inde yari mu brother wawe wiwe n'abazungu barabizi kugira ngo aba baso uwo nga muri Kongo barumumba uravyumva nta kindi cabakubise hasi ni juste abagenzi babo bahindukiza gusa gatoya babiheze rero hano avuze ikintu gikomeye iki kintu hamwe uyu munsi abantu mwaje ngaha mwocubakira ku buzima bwanyu kizobarinda ibintu byinshi avuze ngo umwami w'iyisi ari mukuza kandi azova avuye kuza gutyo nyere hari ivyo azobaje konona hari ivyo azobaje gutikiza birivuga ngo igisuma nta kintu kikizana cyarukiriki kwiba kwica no gutikiza ikizoba kimuzanye no kugira nabi mugabe iki cyose nuko niyaza muri jewe nta kibanza afise ntazoronka akantu na gatoya yubakira ko cyangwa adugira ko kugira ngo ashobore kungira nabi ikintu cyambere gituma proteza inyenyeri zawe nuko utagira igisate mu mubiri wawe cy'umugwaniza nuva ameni mezereza muri kibanza Alleluia uyu munsi ndazakubwira ahantu ntaza gusubira kumva amen mugabo naje ndavyiteguriye mugabo mwese ngira umuhero ndi wati tugomba tuje muri bloc operatoire cyangwa tugomba tuje muri garage uraza hari igihe imodoka itanguye gufima itanguye kugira ibindi bintu baca bayijana muri revision ni kuvuga ikibara isambura pièce par pièce Haleluya no hantu tugomba tuje hazakugera mu mwanya atawuza gusura kuvugana n'uyundi kwera kuza kwibaza ko uwo muntu ari ruhande yiwawe ari karabona ivyo uri kurabona mugabo gumane nanje uzoburi kuravugwa muriteguye merci beaucoup duhere mu migani imigani 5 ku murongo w'icenda gushika ku murongo wa 11 migani 5 ku murongo w'icenda haravuga ngo woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe tugende bukebuke bavuze ngo woye kwiha abandi ni bande bazokwiba inyenyeri yawe nabandi aba bandi turaza kubavuga nabamvuye b'umugwanizi ni inshuti zicuditse na Satani zifuza kubabaza Imana mu gutuma abantu bama bari mu buja bitewe nuko abari bafise ubutabazi bwabo abo bantu babanyaze ivyo bari bafise igihe Satani asanga Yesu mu bugaragwa biravuga ijambo ngo amujana ahantu amwereka ubwami bwose bwo mwisi haramubwira ati raba ubwami bwose ingene ari ubwiza n'ubwanje ni wapfukama ukansenga ndabuguha kuko narabuhawe Satani rimwe mu buzima yavuze ukuri niki gihe ariko aravugana na Yesu mugabo naho gacebaza gituma yavuze ukuri kubera ko yari kumwe n'ukuri nyene aramubwira ngo narabuhawe yabuhawe ryari ibi vyose tubona bikorekana muri nose nta kintu na kimwe Satani ari umupromoteur waje Satani shakora no contrefacteur nubona ibi bintu vyose hamaze imisi tumikoresha abajene bariko ravuga ibijanye na PDD ingene abantu bose bakeneye kuba abantu bakomeye yemera bumva bemera akabasambanya cyane cyane abagabo bariko barekana amaliste y'abantu ingene afise amavuta y'ababebe yakoreza mu gukora ivyo vyaha ubu ari mu gasha arafunzwe mugabo bakakwereka umuntu wese yaduze yaciye mu biganza vy'iwiwe yabaye mu mantoro w'abantu benshi mugabo si kubera ikindi ni kubera ko hari pacte yari yaragize nasomye umunsi umwe article y'uwitwa Kenny West ariko aravuga Kenny West ariko aravuga ngo abo
hari igihe batabavuga amazina mbwa turabazi n'aba Illuminati n'aba ba hoskona n'aya masekte ati iyo batagishoboye kugukoresha baca bakudetruiza. Ibi nivyo bakoreye ba Michael Jackson, ibi nivyo bakoreye ba DMX, ibi nivyo bakoreye aba star benshi tutandukanye bahejina meme narkeri mu gihe giheze. Iyo batagishoboye kugukontrola bagukoresha ama bêtise yabo mugabo kandi kuko ayo ma bêtise niko bakuduza grade, niko bakuduza grade. Umuntu agakora ikintu ntigikumdise nikimeze neza mugabo ugatangara kungena umuntu nka Diamond nga muri Tanzania ashobora kujugumiza isi yose agize akantu gatoya gusa ugasanga abashane bose bariko baragakurikiza. Mugabo ntibazi the spirit behind. Babwira ikintu kimwe mu isi y'imwemu. Listen to this. Hariho urugezo mu bijanye n'icubahiro n'amafaranga udashobora gushikamwo ntutangure kurondegwa. Hari amafaranga ubunyene yokorokera kuri konte yiwawe, ubunyene utangura kumva amatelefone y'abantu utazi baguhamagara bakubwira ngo bite ni sawa tukaba dufise ibibazo dushaka kukubaza. Hanyuma kandi ingena ama guverinoma yo mwisi akora, hariho urugezo umuntu ashaka kugira ko amafaranga ku buryo uwo muntu ateme kwifatikanya n'abari ku ntwaro uyo muntu abo mwasi wabo kuko afise ivyankenerwa vyose byoshobora gutuma abagwanya. Aya n'amabanga abana b'Imana batazi. Ukibaza igituma ivy'abana b'Imana bisose vyama bifise ahantu bigarukira ukabura ivyarivyo. Ni kubera ko ofete hariho abantu bajejwe iki gikorwa cyo kugura no kugurisha inyenyeri. Kubera ikizino conference zaje turashaka kubategura nk'igisirikare shukungene tuba ba Peresi muri no runganwe rwacu numva ameni meze neza muri cyo kibanza. Ubundi ubitwa ngo naba Illuminati. Illuminati ubundi normalement si jambo ribi. Umuntu ari illumine n'umuntu yamurikiwe, n'umuntu ari aware, n'umuntu azi, n'umuntu afise connaissance, n'umuntu ari yoko hanje biriko biraba, n'umuntu azi protocole z'ibintu. Abo bantu hari igihe bibaza ko vyose babifise ariko akagera igihe ba Peresi bakabaca mu ryahumye bavuga uyu muntu yamenyekanye gute, uyu muntu yasitse ngaha gute tutamuzi muri palmarès y'abantu badufukamira badukorera. Hari abakozi b'Imana kubera ama ministere yabo vyanse ukungene bashobora ukungene na persa bagenda uyu munsi bakaja gusaba izi nyenyeri. Izi nyenyeri zituma persa ama ministere Satani ntazarema ntazafise. Satani nta kintu kimwe yogasho gutuma utera imbere. Mugabo hari abantu yigeze kuziba. Hari umuntu usanga arafise kazoza keza imbere yiwe yari umuntu bamwitegereje bona ko umuntu azogera kure mugabo akamuteza igisate kanaka bakamugwisha. Sinzokwibagira umukozi w'Imana no muvuga mu izina. Hari umukozi w'Imana igeze kuza ngaha mu Burundi mu myaka 92 na 3 na 4 je nari nkiri muto mugabo ama histoire y'amaheve yose ndayaje ngaha mu Burundi. Uyo mukozi w'Imana ari mu bantu bazanye ikanguro mu gace kangagara acakorera ahantu muri eglise iyi eglise ringaha nyene uri kuraduga mu Kamenge yubakishije amatafari nimba ntihenze umengo naba sinikaraba Baptiste sinzi ko arabaki hajya mu ngagara. Abantu bavyuka 4h du matin 5h du matin 2h du matin abantu baba bariko baraja kuri eglise kubera ko utevye gatoya wasanga atakibanza gihari abantu bariko bararengegwa n'uruzi rw'ubushobozi bwa mpemu yera mu rugezo rudasanzwe. Uyo mukozi w'Imana Satani aca mu kubita umwereka agwa mu busambanyi. Ako kanya carahunga yagiye kwinyegeza sinzi ahantu yagiye kuja ntiyasubira gukorera Imana yari umuntu ateye ubwo mu Hovivariste. Ndaruhutse arumva amakuru yiwiwe yahora yumva n'amakuru yiwiwe aravuga ati uyu mukozi w'Imana yagiye he. Hari abantu bakera ngabaca mu Burundi ko ndavuga basaramubwira ati ho urya vyaranse yarabitse na Bibiliya ara kuko uravyumva umuntu yarageze kuri urwo rugezo mugabo agaca akora ibintu nk'ivyo. Uraza hari amakosa society tigere tubabarira vyorusha ivyo wamubizi ko kazi Imana yambabari yego ni vyiza ko Imana yakubabari mugabo hari umuco w'inyenyeri udasubira kwaka. Ndaruhutse acaragenda tora umukozi w'Imana aho yarari
nimba musanze ahantu mu ishyamba ariko arasenga sinabizi, arambwira ati nuze ndazi kazoza kawe, ndazi ivy'ijuru ryaguhamagariye. Amutora ari aho hantu kubera ko ndarutse nabo rwa rundi rwego rundi, aramubwira covering vyatumye uwo mukozi w'Imana asubira kudekora kandi amuha ayandi mahigwe yandi gukorera Imana. Mugabo nk'uyu yataza guhura n'undi muntu afise inyenyeri ifise umuco munini, babwira ikintu kimwe, ibi byose tubona mu isi spirituellement birakoreka. Mwumvirize neza kino kintu, igicaniro kirashobora kwavariza ikindi. Tushobora kugenda muri microfinance access yo kwa Regis ngo ngende kumusaba ideni ntafise ikintu ndamuha, ni ipoteka, ikintu kizobemeza yuko nubwo ntobariha bashobora kwisubiza amafaranga yabo. Ariko nubwo bitaba bimeze gutyo mu bintu bakoresha byo kwavariza, ndashobora kuba nk'akaronka Papa Jean ndamufise akabati basi zana umuntu akwavariza. Isifiko njana umuntu ashobora kuba yongira couverture, ico gihe barampa amafaranga. Spiritual mico kintu kirakoreka. Igicaniro kirashobora kwavariza ibindi bicaniro. Hari abantu babuze kwavarizwa n'ibindi bicaniro, biranga ko basubira guhaguruka. Hari inyenyeri vyasiko zisubira kukudegaza umuso bitewe nuko urazi ari ahantu imodoka ishobora kugera yakwama bisaba ko bayishitura, bayishituziki iyindi batera imeze nkayo. Siko muri kubico ndiko ndavuga. Yesu ariko arasenga, man ndasenga buri munsi Imana izo mpumwanda basigurire ya spirituality. Yesu araza abwira Petero, aramubwira ngo Satani yagusavye. Kubera ko Satani yasavye Petero, kubera ko atasavye Yohana. Erega ivyo Imana ibona na Satani abimwe mu bose bashaka kubibona. Siko muhari karanyumva, siko muhari karanyumva. Ababonye inyenyeri ya Yesu ntibara abantu bakijijwe, no, bara abantu bazi science ibijanye na astrology, bara astrologue. Siko muri ko murava muri kiro kibanza. Ivyimwe muvyumvirize neza, ni question y'amagrade ico twita ranks akora nayo ibijanye n'ubumenyi. Urashaka gusanga umuntu adakijijwe mugabo afise science spirituelle iri hejuru yiyi wawe kandi akakudomina. Apote ivyo uri kuravuga nibiki? Kubera kino ne Satani yubahutse gusaba Yesu Petero, kandi ati no mumpe undamushaka. Mwibuke kandi ko Satani yigeze gusaba Yobu Imana yamutanga. Muga Imana yamutanze kuko izi neza ko Yobu nawe si yororo, suwari we wese. Ndasenga Imana muri kino kibanza habi imisore n'inkumi, abapapa n'abamama batari yororo. Numva amen message muri kino kibanza, abantu bubashwe mu bwami bw'Imana kandi bubashwe no mu bwami bw'umwiza. Numva amen message muri kino kibanza. Kubera ko izina rya Yesu ritubashwe mu ijuru gusa, ryubashwe n'ikuzimu. Babahungu basikewe ati mwizina rya Yesu. Wo Paulo avuga bamubwiye gute abadayimoni? Paulo turamuzi na Yesu turamuzi. Uribwira kuzi Yesu, umviriza, ubwirizwa kumumenya birenze ko abadayimoni bamuzi. Even the devils know Jesus. Nose ngo urumva embabwire bareka kumwizera ngo bamwakire, mugabo nabo baramuzi. Para yori barabanye. Nuba ameni meze neza. Ivyawe bibiza kuduga ku rugezo rurenze ugwawo. Siriko muri ko mumfisha ndiko ndavuga ibintu bikomeye cyane gose. Satani abwira Yesu ati ndashaka Petero. Muga Yesu ashavuga ati no, Petero ntibikunda, acara mwavariza. Nuva ameni meze neza muri kiro kibanza. Nese kwabwira indoto umukobwa wanje igeze kubwira nga turiko turasanga nkuri bicaniro byo mu muryango wiwe, abo na polisi baje kumutora. Habwa ati sawa nta kibazo kuri we vyari vyaheze. Baje kumutora abona mu ndoto, ariko aravuga ati reka nambara ntimunjane ntambaye nze tugende. Ako kanya aca nyumva ngo apolisi bariko baravugana ngo twabihejeje vyaheze. Aca mvundi aramubwiye ngo ntibirahera. Ntibirahera. Akiriwo kwa Apostle Kevin SIBOMANA ntibirahera. Kubera iki? Itu nabirebire na uravyumva mwa iyo information irazwi. Siriko mareka namba muri kiro kibanza.
Paul ariko aravuga ko tuzocira imanza abamarayika. Abantu benshi ntibatawisha bariko aravuga, ariko iyo ni spiritualite yo hejuru. Gucira urubanza umumarayika. Aramwavariza, arabwira Petero ati Satani yagusabye ngo akugosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye. Ukomere, wamara gukomera ugira iki? Uzokomeza abandi. Ni wamara kurema uzoremeshe abandi. Nico gituma umvirize, Petero niwe yabaguye. Petero ari nawe nyene yaraguye, mugabo kandi we yongeye gusaba kugira iki? Kubahagurutsa. Hari igihe rimwe na rimwe muri deliverance twavariza abantu. Hari igihe umuntu ataba afise capacity yo gushobora guhangana n'ivyo ariko arahangana navyo, mugavuga ati ndashize umuco wanje kuri we. Ahazogenda listen, turi abantu b'imwemu. Ntimwamubona tufise umubiri mugwe mwibaza ko turi abantu b'umubiri. Turi abantu b'imwemu, turi ivyaremwe vy'imwemu. Ico uvuga ni itegeko ry'imwemu. Numva Menya imeze neza muri kino kibanza. Garukana imigani. Woye kwiha abandi, woye kwiha ibisuma vy'inyenyeri, woye kwiha. Ndakunze igani Bibiliya yavuze ngo rubura kigo. Listen to this. Wowe nimba ufise impuhwe bo nta mpuhwe bafise kukurangiza. Listen to this. Umunsi umwe hariho umuryango ntariko nasengera, Imana irambwira ngo uyu muryango n'umuryango uhona gutyo nyene. Nza gusanga uwo muryango usigayemo abantu babiri, naho nyene abo babiri umwe ameze nk'umasaze mu mutwe kubera ibyayura mutwe anywa, ku buryo umwanya uwo ari wo wose ashobora gupfa. Nyina basigaranye nawe ageze ahantu avuga ati noye kubona ipfa ry'umwana wanjye sigaranye ari umwe, hako antanga gupfa, reka je ndamutange gupfa. Imana kinyereka aho baba hari kamagufuri, hameze ivyatsi, urugo rwahoze rwuzuye abantu rusigara ari umusaka. Nirubura kigongwe. Hari ibintu tubona umengo ni ibintu bisanzwe. Uyu munsi hariho imigango iyo bageze kugira imanza batira umuntu aza kuvuga ijambo, kubera iki? Nta bantu bakuze bagihari mu muryango bashobora kuvuga amajambo. Uyu munsi hageze aho baza kuvuga amajambo abantu batari experiment. Iyi ni programme ya Satani kuduhonya. Urabona abagabo mu Burundi ntibaramba cyane, ni gake, ni imboneka rimwe. Mugabo iyo ni programme y'umugwanisi, kubera iki? Rubura kigongo. Iyo myaka ijahi usanga abanatacho bamaze nibo baguma bariko barakora ibi. Ewe naho agomba gucikana ari umurozi kukanya umucubona avuye, harabona acokoje mu mizezi ati mwamuretse aravayo kweri, yashize muri koma aravayo, kazi kanyu. Abashimiste woye kwiha abandi ngo bonone iki gikundiro n'inyenyeri yawe. Barashobora kwitosekaza. Hari igihe inyenyeri zaba ziko zirabona, sikora katazi hari zirahari, mugabo ntiziriko zirahaka, uravyumva ibicu, uravyumva babirengeje kizo nyenyeri ntiziriko zirahaka uko zibwizwa kwaka, kubera iki? Rubura kigongwe yononye igikundiro cacu. Ngoma ndababwire ibintu bishobora gutuma rubura kigongwe akwiba inyenyeri. Ubona nifise liste y'ibintu byinshi, mugabo mwakoze kuza ngo mvugane namwe nk'abashene. Next verse. Icyaha cy'ubusambanyi mpagati y'abikora no bambere. Tuma tugeraho ubutigu butangura gusha. Nta wundi muntu azoyibabwira. Abiko mpamba juste duga hejuru kwintuze kurikira verse ikurikira ngaho 1 Corinthiens 6:16. Okay? 16 haravuga ngo ntimuzi yuko uwimatanya n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe. Ntimuzi ibi mwani majambo birazwe, spirituel mabirazwe. Iyo umuntu asambanye n'umuntu ako kanya akonexe imibiri, bakonexe imibiri, umubiri we n'uwiwe bigiye kuba umubiri umwe.
bagiye kuba bavuze umubiri n'inzu tubamo, bagiye gucika inzu imwe. Nimba ari ibyago biteye ku bantu bari ngani, twebwe nyine twese turi hano hantu, dusange hano hantu turi twese turaza gusibisa twese. Bariko bavuga ikintu gikomeye cyane, ukuri kw'imwemwe nifuza ko abiki gihe batahura kandi bamenya. Iyo umuntu yimatanize n'umusambanyikazi ababaye umubiri na umwe nawe, ni kuvuga ngo ivyiwe bicika gwawe, ivya bigacika gwiwe. Ivyago yarafise, ivy'inyenyeri ziwe zari zifise nk'amadone hejuru y'ubuzima bwiwe, ivyo vyose bize kuri konte yawe, ugiye gutangura kubaho uko yarabayeho. Bababaye umubiri umwe mwanya majambo, bagiye gusangira vyose. Nimba uyo mukoze izo cyaha iwabo ari abantu bakenyuka, wowe nyine ubwo urashoboye kwemporta ako kanya uremporsa urazanye mu buryo bwemewe n'amategeko y'ijuru, amategeko y'imhemu, ugukenyuka apana kuri wewe mu maraso yiwawe. Ora amaraso yiwawe arafise abandi ari connecte nabo. Kusangati no, hewe erega bace bagira accident, erega se afatwa na cancer, ukimvira cancer ifasha uwo muntu angana gutyo, urukaza gusanga uwo muntu yari umuntu vy'ukuri, yarafise kazoza kari promete, yarafise kazoza keza, abantu bose bari bahanze amaso. Ndazi famille imwe mu ijana nigeze gusengera, uyo Mungu sizobwibagira, yari umuhungu niwe wenyine asoye kwiga kaminuza mu muryango wiwe, ageze mu wa kabiri adistenga, wawundi ubona ko na bourse azoyironka, atangura gukora business, amanukana ibiraya abidandaza, aduga, atangura kuduga. Umunsi umwe amanukanye ibiraya, ageze ku rugezo azana ifuso yose yuzuye, iyo fuso iratembagara, iramuprojeta nk'ariya bamutoye ari bimanyu. Ivyo vyagiye mu nyuma, none nza gusanga se wiwe yari umuntu agendera mu bintu by'amangetengete. Rimwe na rimwe nabo nyine hari bakora ibintu bikabagarukako. Burya ibijanye n'amarwa yo muri sorcery ingene akora ni nka kujya ko muri shimi, rien ne sope rien ne soke, nuko nta gitakara. Nimba ubushobozi bwabaye degaje buza kugira ico bukoze. Swat iyo bugi cyane, numvise mu kumoso, abanyakumoso mu mbabari nivyo numvise ngo mu kumoso abarozi babiri bashaka gupimana urusha ubushobozi wundi, umwe agacumba ubugari n'isosi y'inyama agaca burungika par bluetooth, umuntu agacabona yicaye pa ubugari n'isosi irimo inyama. Habati baranshize ku munzani bagomba bapime. Ica akora ngo aca bijya nawe agaca cumba ibindi, nawe agaca arungika fye. Urushijwe ubushobozi ni wapfa. Mugabo kubera iki nkuba bamwishe, mbega ubwami burisubirana no, ufite abashazwe rikongereza ubushobozi bwiwiwe, kuko uryapfuye ivyo yarafise ari wamunesheje aca bigira gwiwe. Gutekera abami batunga, yagena gatera ubwami, amazaho bafise akayagira gwiwe, amatungo bafise akayagira gwiwe, ubusa afise akabugira gwiwe. Uko niko yabumutunze. Abantu basanga batunze n'abantu baba arabagwanya, bagenda bakegukira ibintu vy'abandi. Uko niko mu bijanye n'ivy'imwe mu bigenda. Rero iyo umuntu yimatanije n'umusambanyikazi aba ari umubiri umwe nawe. Shaka ubwire umuntu ari ruhande yiwawe, umubwire ngo uri umuntu ashobora gukwegera abandi mu mbaririre. Umva muri kino gihe ibijanye n'ubusambanyi babigize ibisanzwe, babigize ibisanzwe, asikamengo ni ibintu bisanzwe. Mugana ngo ndababwire yuko nuwo muryango wa mbere ukomeye uri principal, rubura kigongwe ashobora kwibamwo inyenyeri zawe. N'abataragira mariage mabwire mugaka nakandi kantu kandi gashobora kubafasha. Peu importe ko umuntu akije, abahungu bose bakijijwe ntashobora kuba abagabo bawe, n'abakobwa bose bakijijwe ntashobora gucika abagore wawe. Imbere y'ibindi bintu vyose ushaka kwemerera, ntuvuga ati imyaka yarinjanye se mbonye uwumbajije. Haruraho yavuze ati umvirize,
ndaguha amafaranga urinde kundraga cyane none nkaho aho twavuganiye niho ngombwira ko nkunda hamanane nkavuga yego. Ibintu biba muri kino gihe birateye ubwoba. Fata umwanya mumenyanye n'uwo muntu. Suko munyumvirize neza. Iki naho ndi munazo kibabwira. Suko twabahezagiye, twavuze ngo mubaye umwe, bisigura ko byose bigiye kugenda neza. Ubu ndifuza mu minsi iri imbere Imana idufashe. Dutangure kuza turakora ama deliverance y'abantu bagiye kugira ama mariage. Kuko ari igihe wifatanya n'umuntu murakundana n'ivyo, muri abana beza n'ivyo, mugabo afise yindi destiny yindi itandukanye n'iyiwawe. Ayo ma destiny azo ari abantu bavana atari kubera ko ari abantu babi, kubera yuko fete abantu ntibari bari compatible spirituellement. Ntimuzofa mubonye ibintu kumwe. Kubera iki? Peut-être background yiwiwe iyava abandi nabo ukagenda mu muryango ibica mwabahungu mugiye kurongora n'abarongoye bamwe bamwe ndabashira gace. Hari ivyo mugwana atari kubera mwebwe, kubera abo mubana. Nimba jewe narongoye Carmen, ivyo kwa Carmen ibicaniro vyabo umenye neza ko umwana navyo nyenda birongoye. Muvyo zohangana navyo n'ivyi wabo birimo ugenda ubizi. Nawe guto nyene ivyi wacu nawe nyene abavyinjiyemo bavuze ngo babaye umubiri umwe. Nico bisobanura niba batandukanye ivyari bimuhanze bibahanze mu muryango nivyo bisobahanga mu rugo rwanyu. Cyo gituma ibijanye n'amataye nibiki ivyo vyabaye revori. Genda wumva ko vyukuri aho hantu hagiye Imana ivuga ati nzobana nawe. Hari abantu baja mu ntambara, ubundi urazi ko hari intambara Imana tubuza kugwana, mwari mubizi. Imana kubera ati hajya ahantu ntujeyo kubera ikintu disposa inkomezi zikweze gushobora guhangana n'ibiriyo. Haco biri tubwira cyitwara umufo. Genda muri Luka 11 ku 21 na 22. Iyo umuntu w'inkomezi ateramiye urugo rwiwe ruba amahoro. Umuntu w'inkomezi afise ibigwanisha iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Kugira ugira amahoro nuko dispose ibigwanishwa. Siriko muri ko muranyumva? Turashari kumwe. Hari abantu Imana yatabaye mu kwankira ko binjira mu mahoro asara. Kandi barababaye. Mugabe Imana umahoro wari kugira. Nta wari kwitura ndagukingiye vyinshi. Mushima Imana ko babahevye. Muti amen abahebwe. Arabahari abatewe bavuga gute imishibuka. Muti amen Imana barinze vyinshi. Hari uci yavuga atavuze ofet ijwi riguma indani muri we. Haleluya. Ubesire ibintu bivuga kandi ubesire ko umuntu muzo ugwanana urugamba ari umuntu. Listen, urugezo rw'imwemu rurakonda cyane kubijanye na choix de conjo. Sikeshe usaba kuja kubana. Reka mbandanye. Bababaye umubiri umwe kuko yavuze bati bombi bazoba umubiri umwe. Ariko uyimatanije n'umwami wacu abaye imwemu imwe nawe acavuga ngo muhungu ubushakanye. Icaco se umuntu akora si c'umubiri ariko ushakana abacumuye ku mubiri wewe. Avuze ngo ivyaha byose bikogwa si vy'umubiri mugabo icaco ubushakanye bavuze ngo ni icaha umuntu akoze abacumuye ku mubiri wewe. Ubundi yubeshe ucumuye ku Mana. Iyo wivye ucumuye ku Mana. Usambanye ucumuye ku Mana no ku mubiri wawe. Wewe nyene ubwa witeye virus yuko udazoshobora n'umusi numwe kuresista imbere y'ico kigeragezo. Wiyatse ubudahangagwa, wiyatse immunity. Siriko muri ko muranyumva. Nicari karavuga ngaha. Nica kibi cyane ba jeune muri nga muhunge. Ese cyo batuvuga ngo musengere ngo mugwanye avuga muhunge. Sikibi cyo kugwana naco. Wumvise biriko biraduha ngo mbwa ngo tuzobana. Iruka utanamusezeye. Hama ama program yo kuramukanya muri babiri. Ngo ni mwene data. Turakorana igihugu cy'Imana. Turakuburana mu ishengero. Turaririmbana muri korale. Turi kumwe
muri protokole. Mu byakijijwe sinamaze nabibigisha, mu byakijijwe umubiri wawe nturi umubiri wawe ntiwakijijwe. Hakijijwe impwemu yawe, umushaha wawe uri kurahinduka, umubiri wawe uracyari umupagani. Nico gituma satani biramworohera, parce que arafise 5e colonne ariwe mubiri wacu. Uyu arabuzi kubera ko utaracungugwa, uyu kenshi arawitiza. Nico gituma benshi ngaha ivyaha bihana, ibibazo bafise n'inkenke bafise nibijanye n'ivy'imibiri yabo. Nikisinzia nikikuwaza, oh. Haleluya. Ari ndamukanyo je ntakunda, kandi uwo nzosura kubona ariko araziramukanya ngaha azoshamara indwi zibiri ariko arakora toilette wenyene, kandi twamwafishije hake. Kubera ko muramukanye n'umuntu sumufiance wiwawe, naho yo bari n'umufiance wiwawe, nta burenganzira mufise ngo kuramukanya umwanya munini. Kubera iki muramukanya umwanya urenze iminota 2? Nzova ntanga icageze umuhungu abonye umukobwa amuramutse gushya. Kamenga reka mutora inyondwe massage biki, arengo arakomeye aja kuryama saa 7 saa 8 yibuka ingene bamuramukije ati mbese nzosura kuri eglise ryari turamukanye kwe. Hari abantu bataza ngaha kubera ko ari programa yo gusenga, kubera kungene baramuswa n'abantu, kandi ari yaranja kujya umunsi umwe ako kantu sizo ukibagira. Nabonye umuhungu yawe umukobwa ari hariya, umukobwa nangira yari yabibonye, abakobwa bari marinye gose ahantu hara, aramwitegeza atagenda re, mbona umuhungu aje ngaha, mbona bariko baragira utuntu twagutya kera n'uruhigi. Mwabakobwa mwambarire neza abahungu banje. Nimba wicaye n'umukobwa ngira uti ambarira neza abahungu ba Apotre. Abahungu banje sinizeye imibiri yabo. Ndabisubiramwe. Abahungu banje muti amen. Naho ndabakunda kandi dukundana, imibiri yanyu sindayizeye. Mwabakobwa reka kuntimukiriza abahungu. Mwabahungu abakobwa bandi ndabakunda mugabo nabo nyene sinabizeye imibiri yabo. Reka kubatirimutsa. Umuntu atirimutsa umukobwa kubera kungene yambaye, amutirimutsa kubera karimi kiyo. Guhewe muri no mi umukobwa ati muri no misi nashaka kuvuga ibintu ashaka bamugarukana muri no misi iki hari ikintu utashije kuvuga muri no misi iki muri no misi ndakuraba ya oya ba diaspora ntaco bakurushije atushatse kuvuga ikati hewe oya vraiment nimba abandi batayikubwira je ngoma ndabikubwire ni wowe misi muri 2024. Umukobwa acagenda hagaruka Miss 2024 Miss sinizeye imibiri yawe. Ndazi ko mukijisho, ndazi ko imwe muzanye ndazizeye, imishaha yanyu irikirahindo mbwa imibiri yanyu nta kunakumeshobora kuyizera. I don't. Rero live accordingly. Muriko muranyumva ari ikintu kimwe nta mandiko ndakivuga. Bivuga ngo abakomeye nibihanganira abadakomeye ntavyo bavuga. Mugabo ndaza abahungu n'uyu mwanya ndiko ndavuga bishwe na masturbation ngaha. Kubera iki ivyo babona kana pana hanze kuko ntagendera hanze cyane umwanya munini ari kumwe n'abanyeshengero. Kuko vraiment ngo c'est mon frère en Christ. Nyenyenyenye. Nta ton frère en Christ ngaho. Muri abasirikare bari ku rugamba. Siriko muri ko muranyumva.
ibigezweho mwebwe ntibigezweho kuri mwebwe. Mwe mugendana n'amakuru y'ijuru. Urazi biravuga ngo aragubiga itsitaza kizovako. Tugende inyuma gatoya bivuye kuri ico caha ubuzima bw'umuntu bashobora kuba bugufi agakenyuka canke inyenyeri ziwe zikibwa. Ngibintu bitatu bikomeye biba iki caha kibaye. Number 1, abashize muri we ugukenyuka ko biravuze ngo ntugahere uburakigongwe ngo akumareko imyaka yawe. Abantu benshi murazi igituma bashobora gukenyuka ni kubera iyi porte d'entre yitwa ubusambanyi. Hunga wa muhungu hunga sibyo bigezwe. Hari gihe mugena n'abantu bakakwereka umengo hari vyagusize nta vyagusize hamwe wo kwiyenda wonyene bwawe umenye kubitaye mu kaga bigoye kungene uzokavamo. Rinda ubuzima bwawe. Havuze ngo ubuzima bwawe igikundiro cawe ntumumare ku imyaka. Urazi kumumara ku imyaka nivuga mu majambo tuvuze kumara ku imyaka. Hari n'abandi bantu ufite baragenda mugabo barapfuye. Aragenda mugabo ni kintu cikirohora ni karakase gusa iraho. Imyaka yiwe abandi bariko barayikoresha bunguka mu rudandazwa batera imbere mu byo bariko barakora bakoresheje inyenyeri ziwe. Yisho gituma abahungu baza kubabwira ngo nyereka ku nkunda none sizo gutwara singira iki umenye uwo ni rubura kigongwe n'umuhamvu wawe wa Satani. Murakene kinyenyeri zanyu zimaze ko ziraka hunga ubushakanye ukenyuka inyenyeri zikibwa. Next verse ikeni kiba kwiha abandi ni kuvuga gusambana n'abandi bantu bituma utakaza igikundiro cawe. Hano tuvuze igikundiro twumve ubwo buntu bwose Imana ishira ku muntu bumubashisha gukora ibintu kanaka. Ugasanga umuntu listen tuza kwivuga mu mwanya hari abakwegegwa n'abandi. Iyo umuntu hagiye kurahura umuriro ahandi akawuzana murawotatu sivyo. Nico gituma abubakanye muri ngaha mwirasure ko muri ko murakomezanya hagati yanyu kubera ko umwe arashobora guteza ibibazo abandi. Hari abakwe nababwiye urashaka ko umuntu akwegera abandi ukazanira umuvumo umuryango we wawe ukazanira umuvumo uruvyaro rwe wawe ugasanga ivyabaye kuri bo nivyo nawe biriko birakubaho. Avuze ngo tuvuga karwe gatoye umuntu yahora arota. Hari abantu ngaha barafite ingabirekana kuba uyu munsi kucekera narota kandi ivyo ndose vyaraba uyu munsi birepi ijuru kikwereka yuko nimba bitakiriko biraba suko byahagaritse kuba hari ahandi biriko birakorera. Mwavyumvise rafa pase sinzi kico kintu ari cyumwacu nashoboka. Numvise ngo ayo mafaranga dutanga mu ibara nawe nyine ntupfe kuyatanga gutyo nyine kuko ikintu cyose kigukomokako ico kintu gashobora kuba medium gashobora kuba ikintu gishobora kuguconnecta na rubura kigongwe. Siriko muri ko muranyumva. Ayo mafaranga dutanga mu ibara umuntu akazubwira yo fasha ijana iki ukamuha. Sinzi ko ivyo bavuze numvise ivyo ba ari byo yuko barya abantu le vendredi bagenda hajya ku musigiti hajya kuri markaze bagaca babagurira ajya amafaranga begeranije bagaca babaha ayarenzeko. Nimba iyo pratique iba kubera iyo pratique yo biba kubera ko bakeneye n'amafaranga make mugabo yavuye ku bantu mwani majambo baba bariko bararondeza nizihe nyenyeri zitari protege. Ni nka kujya kwa ma connection. Iyo ugiye ahantu hari connection ya wifi hari gihe wugure telefone yiwawe bakwereka ama connection ama connection ya internet ari no protege cyangwa ari no sécurisé. Nivyo cyangwa sivyo. Iyo ubonye itari sécurisé ndashobora kuyiconnectako ugacubona yawe irikiri kwega ngo amakoresho muri no misa meze nabe hari abandi bayasungaye ko hari abandi bayenenako hari abandi bariko bara exploit. Nico tuma connection zinyaruka ryari mu mwanya abantu atariko barazikoresha abwimwe mu meze ugasanga umuntu umbriza hari abandi bariko barakwega bikagora ko umuntu ashobora uravyumva kunguka gukora ibintu uravyumva bizana impinduka mu buryo bugaragara kubera iki hari abandi bantu bariko baravyenenako kubera iki ntibiri protege.
nuko rero tuza gusanga umuntu bari kwaramumarira ko imyaka yiwe. Haleluya. Ariko nimba ibindi ko ndabivuga gutyo, nuko igihe kiraje kandi kirageze aho batazosubira gukoresha inyenyeri yiwawe ibitari ko birazanira inyungu ubuzima bw'iwawe. Ndashaka kumva amen irenze ngaho, ndashaka kumva amen irenze ngaho. Usekirishe inyenyeri yiwawe. Kanga abantu bagina umuntu akarondera tupu ingene se abantu bose bo kugira abagenzi. Hari abantu mubaye abagenzi abarondera inyenyeri yiwawe. Fise kanga nigeze kumva abantu basengera nga family sengera nga papa wabo yari mugwiza tunga commerce duga cyane muri commerce. Mu mahazo umuntu ngo mugenzi wiwe kuva ico gihe batanguye kugenda no gukorana. Umwe yatanguye kumanuka undi araduga. N'uyu kame mu ngiye vyarahindutse. Muga mugihe giheze imisi yose iyo hari ikintu cy'umugisha kigomba kuba hari uwacarota ariko arakoropera umuhungu uwo mupapa yagendanye na se. Yacarota ariko aramukoropera ariko aramukorera ibintu ico kintu cyashobora gucamwa na gatowe. Siko muri kumujeni ngo ndavuga nibijana ama transaction. Siko muri ko muranyumva. Umunsi umwe nabonye agakinisho kintu bakinye n'icukuri. Umuntu azana amafaranga arayazana avuga ati yakira mbwa twere kutazize kuri konti atoye nashaka kuyakwihera. Mugabo ako kanya aravuga ati yajane kuri konti. Mugabo munyuma cyagende uwo muntu abibwira ati uzina amakuru nashaka ukungene amafaranga ndamuhaye niya yashira mu byo ariko arakora bica bihomba. Mugabo kubera ko yentara ngo ya vraiment ngo nungu ifo korosha ubuzima ifo kugira ibiki yo nirubura kigongwe. Ndibari kintu umuntu aguhaye utizeye gisengere. Hari umuntu ashobora kuhana ikintu gutya. Hari abantu mu guhomba kwa bahanye ibintu n'abantu. Hari abantu ingo zabo mu gusambuka batijije impuzu. Ibintu byo gutiza impuzu si umutima mubi ndiko ndabigisha mu bigabanya. Impuzu ni conducteur spirituel komeye cyane gose. Nimba nambaye impuzu nkayiguha imwe mu yanje yashobora kuba muri wewe. Hacho bita l'esprit. Imana abo yahaye uburongozi mu gihe cya Mose ndiyabahaye ku muhemu yayo yabahaye ku muhemu ya Mose. Imana mbwa ngo nzofata imhemu yawe ndayibaye c'est l'esprit. Imana yabaye muhemu yera yabaye muhemu y'umuntu. Hacho twita muhemu y'umuntu. Iyo rero ishobora kugendera mu kintu. Nico gituma tubona muri Acte 19 bafata ivyambazo babikoza ku mubiri wa Paulo babisize ku muntu harimo idayimoni kamuvamo. Ofecho idayimoni gicatuma igenda si kubera yasu ya Paulo ni kubera imhemu ya Paulo muri ico cyambazo. Gurumva ngo ibiki nizi mpuzu abaja kugira ama mariage muza gukota. Usoko warambaye impuzu y'umuntu amaze kudivorce nk'inshuro nka 5. Nawe ugacugenda ugacuyikopta urambwira ko byukuri muhemu yiwe udashaka kuba transfer kuri wewe. Muzi to imbere ko muzambara benshi nanivyo bagira ngwebo ngubona gute ngwira mbere bigarukira ngaho. Imbere ikintu cyose utoye gishobora kuba cyarakoreshejwe n'abandi bantu. Ahantu hose ugiye kuryama uzi neza ko abantu hari abandi bantu baharyamye. Fata umwanya ubanza usenge kuko ari muhemu zigenda aho hantu zishobora kuzimya imhemu y'inyenyeri yawe cyangwa umuco w'inyenyeri yawe. Muriko mubyo ariko ndavuga be spiritual. Sabari bose bugucudika. Murazi mu bintu oh my god. Mu bintu vyahanze Sauli Imana mubwiye genda uherengeteze ikintu cyose citwa umuntu babita gute abamareki ntihagire n'umusigaza. Agiye abona kamema hari abantu atokura birivuga ngo ariziguriza. Imana ntiyashoboye kumubabarisha ikintu kubera iki yarahaye opportunity rubura kigongwe kasubira kunaga hagurandugwa abaciwe. Imana ivuga ngo nzorandura. Imana ntiza guca. Yesaya 41:11 41 ku murongo wa 11 haravuga ngo abakurakiye bose bazotetegwa bamaramare
abakurakiye bose abo ni babandi buzuye amajaruzi kubera ko akundana n'umugabo wiwe, kubera iki yamaronka ubuzi bwiza, hewe kubera ko abana be bamenya mu ishuri, hewe kubera iki kubera ko ari we bakuma bariko barapromotinga abakurakiye. Reka ntahandi biva n'amajaruzi. Mone kuri Satani yamarika kuja kuva kera iyo emabwira amadayimoni nta mashasha baho na yakera arashaje. Ivyo yamekora kuva mu bihe bya kera niyo n'umusi ariko nivyo ariko arakora. Vyose ntahandi biva mu kintu citwa ishari. Nisho gituma rimwe na rimwe mu post ibintu vyiza byababayeko kame muce mwitegura n'amaropresailles. Sindi kamwe ndikondabwira abakamuje ndiko ndavuga. Uko posta ikintu ciza wame wica witega ibitero. Kubera ko hari abantu igihe cyose babonye ikintu ciza kikubayeko bumva ntibishaka kubandanya gutyo. Umviriza abakurakiye bose abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare. Aho hantu hari ahantu heza kuvuga amen muri kino kibanza. Abantu bose bagufitiye amajaruzi kubera inyenyeri yawe iri kiraka iri kirongereza umuco. Abantu baragiye kumaramara ikijambo ry'Imana rivuze, baragiye kumaramara, baragiye gutekerwa. Abagutonganya bazocika ubusa bagira iki? Baranduke. Iyo Imana ije gukora igikorwa mu buzima bwacu, Imana ntiza kwicira, ntiza gutsa ibiti, iza kurandura. Iki Imana yahawe Sawuli yambwira vyageze narinze kurandura. Mugabo n'uyu munsi abamareki yaretse niyo bavamwo abandi bansi baje gushika n'uyu munsi bakiba hanze. Ivyo uyu munsi utari kuraheza kurandura ejo biri nyuma yawe. Reka nageze vuga kiri ku mwanya utubanye muto mugabo nzobandanya no mu misi iri kiraza aswivre. Intege nke utariko uratsinda uyu munsi ngo unesha udomine, umenye neza ko ntawe uzisigiye. Hari abarundi burya bari spirituel baravuga ngo ingeso iraraba ntigira iki ntihwera. Mugabo twebwe abana b'Imana ingeso tubwiza kuzica tukazirandura, ntavyo kuzirabika. Mu buryo bwo kuzirandura nuko misozi twamatubereye maso ubuzima bwacu, tubizi neza ko igihe cyose buri en danger, igihe cyose buri ko burarondegwa, buri wanted, igihe cyose buri ko burabatrake, igihe cyose bari ko barabukurikira. Ntiwibwire turashika mu ijuru, ivyo ufise uyu munsi urashobora kubitakaza. Yesu avuga ikintu gikomeye muri Apocalypse, aravuga ngo gumya ico wahawe. Iyi niyo message gishengera muri kino gihe, gumya ico wahawe. Ico wahawe ni kinyenyeri yawe, ni gikundiro cawe, n'ubwiza bw'Imana ufise. Siriko muri kumva muri kino kibanza, ni ingabire ijuru ryasize mu buzima bw'iwawe, ni gitinyira Imana asize mu buzima bw'iwawe, ni notoriete spirituelle Imana yaguhaye, ni personality ufise mu isi imwe. Ico wahawe Yesu avuga ngo kigumye kigade jaloussement, ntihagire umuntu agutwara igisiboza, kuko ibisibo vyawe biri determine n'ivyo uriko urakora. Gumya ico wahawe, kirinde jalousie. Ntiwifate nk'umuntu yashize ntiturashika. Ndakunda Yobu n'umuntu anyaspira cyane gose, avuga ngo mbega umuntu ari mu isi ntiyama mu ntambara. Haravuga ngo ntari mu ntambara. Igihe cyose wame ubizi kugira ngo umwana wa murerere mu gukunda Imana, mu gutinya Imana ni intambara. Kugira ngo abawe ubone bariko bararuka neza ni intambara. Kugira ubone ucumvikana n'umugore n'umugabo wawe ni intambara. Kugira ubone utandazwa wari uko ratera imbere ni intambara. Kugira ubone amashuri yawe abandanya atera imbere ni intambara. Kugira ubone ushobora kwiyadapta ahantu ugiye hashasha ni intambara. Kugira ngo ube mu gakiza wahawe ku buntu ni intambara. Kugira ukomeze uriko uratera imbere muri buno bugingo ni intambara. Mbega umuntu ari mu isi ntaba ari mu ntambara, yama ari mu ntambara. Hari okote n'amatwi ndababwira igihe cyose ndiko ndavuga ibijanye n'intambara. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Nutagwanira ico ukeneye ntuzorire wagitakaje. It's a fight. And we are fighters. Vugutu turabagwanyi. Cyane gusa turabagwanyi. Tuza kugwanira inyenyeri zacu. Kubyo ahantu ugeze
listen, nise y'umwiza imenye neza ko haje igikomangoma mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Umwanya wadukundira nzobabwira how to redeem, gute tucungura tugarukana ibyo twibwe, kuko benshi bibwe byinshi. Igihe cyose naba kino kintu hanabibwe ntamenye ko ariko baribwe. Hari umuntu bigeze kumbwira muri bank, sinzi ko ari byo, yakoze akarogisiere gatwara udufaranga tubiri twinyuma turenga ko hari ku mafaranga yose agiye kuri konte y'umuntu. Mwavyumvise? 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 Natwara ifaranga rimwe turiya duhereza hari ufise 2,209,000.22 n'akarorero cyangwa virgule 22 utwo 22 nitwaca twara basanze ari umumiliyarderi. Kubera ugiye gusaba historique turiya twinyuma hari two twigira turaba twa turabijya v'imbere nawe yarazi abantu ngene bameze yatora he turiya turi inyuma hari. Raba kino kintu wame misi yose wanaliza ingene ubuzima bwawe buriko buragenda, ugasanga hari ahantu wageze siniko muriko murabona. Mugerageze mundabe ngaha urashaka ko ubuzima bwawe buriko bugenda gutya, siniko muriko mubona ino ritme, muriko murabibona. Mugago cogera ahantu uza gusanga ubuzima bwawe buriko buragenda gutya bukagira gutya bugaca bugira gutya, nivyo uriko uratera imbere. Mugabo wa muvuduko ni wa wundi, ya ritme ni yayindi. Hari ikintu uri kuribwa, Satani arabizi, n'umunyamayeri kuva kera. Ni era wagenda gutya mugagaca zanoto pyum 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 orukari ugira gutya mu mwanya muto wari kubugeze ngaha mugabo uracari ngaha, kandi wowe umuntu umengo uri kuragenda. Pay attention, uri kuribwa mu bintu nama nitwararika meme no mu bijanye n'ishengero mwebwe nukungene ritme y'ibikogwa bigenda. Nama ndiko ndayanaliza hafi na hafi. Hariho ibintu batwigije muri comptabilité, hariho controle zibiri bahora bakora. Hariho controle kandi we nivyo ukoramo nk'abajya abantu mu alimentation. Hari igihe bagira controle ya kamwe kamwe iyo bayita gute, n'igihe bagira controle ya vyose. Hari igihe ku kwezi bicara bagarwa kamwe kamwe. Inventaire intermittent hamwe nande na permanent. Mumpera microphone. Permanent imeze gute, intermittent imeze gute? Permanent bayigira chaque fois misi yose. Bayikora gute iyo? Baraharura ama detail ikintu cyose bagiharura. Ku munsi ku munsi. Intermittent naho baravuga bati baka control article izi ini periode baka control izindi article. Mwavyumvise? Ivyo byose kubikora mu buzima bw'iwawe wanaliza akantu kose. Nimba ubona ahantu ritme yahindutse, aho hantu harinjiye umujyi. Undashaka gukora nk'akaraba nk'abantu nk'akaro bakora, ukaraba ku kwezi n'imiburi ahantu wama uri kuraturuna, hari amafaranga bwirizwa kwa Amerikanazi. Kandi ibituza ko kenshi umengo ntumengo niko bimeze, biri regule nimwe mukanaka umengo bavuganye yamoteza gukwira. Mwosanga nk'ahantu nimba nk'akarero haura hinjira amajana 5 ku kwezi, wasona nko kwezi gukurikira hinje 490. Ayo 10,000 yavuye ko gute? Urasika Abisirayeli bari bagenewe kumara imyaka amajana 4 muri Egiputa, mugabo bakamarayo 430. Izo 30 bari kubakora iki? Urasikiyo Daniel atamenyeshwa n'ibitabo yuko imyaka Imana yavuze mu gihe cya Yeremiya bazomara i Babuloni ko yageze. Ico gihe bari kubandanya mu buja. Hari ibintu kugira ngo Imana itangure kugira ici bikoze ko bisaba eve yawe ya conscience. Ukavuga ati no, enough is enough. Kubera ko ibintu bimeze gutya. Daniel amaze kumenya ati cyageye ni kiya masomero yavugwa na ya myaka yavugwa ni akukanya cyaje imbere y'Imana abanza kwihana. So abwira how to redeem umwanya wacu watakaye, ivyacu vyibwe gute tubigarukana. Ataruko uriro tuva urazi sitashoke ndakura akantu gato araba akantu bavuga ngo imbeba ijya umuhini isotera isuka.
ariko kandi hari n'ikindi ni bande abantu baribwe n'imbeba ngaha ugasanga imbeba yakuriye. Hari abantu bamaze kuribwa n'imbeba ngaha, ni bande? We byakwe yarakuriye. Ni gake imbeba ikurya umenye ko iri kirakurya, uza kubimenya uvyutse. Kubera iki? Mu kukurya ndavyigane gatoya igira gute, igira ngo hajya ugiye kubabara kigago ikiguhuha, ukacumva umengo uraryohewe n'amaswingi, hajya uri mu swingi umuntu avyutse mu gatondo ati ingene nabaye byageze gute, bakuriye baguhuha. Umunakiro tufati none yabaye gute ryari, yafutanye kurya ryari, vyagiye bukebuke ntivyaziye rimwe, ni gato gato. Niyo satani kenshi ariko arazimya imico y'inyenyeri zacu, ntabigirira rimwe, agira bukebuke, bitangura bukebuke, gutangura kumva saa 9 wahora uvyuka gusenga ati ariko ntaco ejo nzosenga. Erega Imana abandi yahora asenga akavyuka agatogota, mugabo asigatangura gusenga amasengesho ari simplified. Hari amasengesho ari simplified prayers, uravyumva umuntu atavuga ati Mana ataco turavuga, ukumva umuntu atavuga ngo ataco turavuga, ntaca bagiye kuvuga. Ufite reka avertize Imana ati Mana uravyumva ni ntavuga byinshi, ntavyo niteze gukora. Aho tanga ko umuntu avuga ati Mana ijambo ryawe atangwe kwinjira mu haleluya mu vyanditswe, uyo muntu umenye neza ko aragiye. Ngo umuntu atangura kuvuga ngo Dawidi yarafuze ngo iyo umuntu aririmbye ngo abasenze kabiri, aragiye waragiye. Wata ukumva arakoze b'Imana bamwe hari nizo nyigisho zirakunzwe cyane, zifise amavyusi menshi, ngo gutushobora gusenga amasengesho mato mugabo ari powerful, bose birukayo kubera abantu bose bashaka ibintu bitabavunye. Ni nk'umuntu ashaka kuvuga ati mbwira ukungene no vyara mu mezi 3 nagize amezi 9. Hari ibintu zosanga uwo mwana afise magwe ku maguru yandi. Dushima Imana. Ufashe umusenge uti Imana muhe kurinda ubutunzi yahawe hano muri nosi, muhe kurinda inyenyeri ziri ku buzima bwiwe, muhe kurinda ubuntu washize hejuru ubuzima bwiwe. Ndashaka kuva amajwi yanyu musenga akanya gatoya, senga akanya gatoya. Rato shakata brus o shataka dobratia da shates radakato shararabos riza bro sharabrakates. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urahambaye umwizigirwa, urahambaye ugira neza, urivira turivizigiro vyacu. Sharakota zamurijwe ryawe gatoya, rezo frote ya bush. Turagushima ko duhaye ibihimwa Imana vyo kongera kandi gukarishwa kugira ngo imico y'inyenyeri zacu yongerekane, kuko Mwami Imana njwe neza hari abantu bashobora guhumurizwa bitatuvuyeko bitaduciyeko, hari abantu bashobora gutabagwa bitatuvuyeko bitaduciyeko. Zamurijwe ryawe usenge, zamurijwe ryawe usenge. Rato brashata katish, umuco w'inyenyeri yawe ubwiza kongerekana mu izina rya Yesu. Igikundiro Imana yasize ubuzima bwawe kibiza kongerekana mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro Imana yasize ubuzima bwawe kibwiza kuza kundira ugezero. Ubu ni ijuru ryasize ubuzima bwawe ku bikorwa vyose ukora hano muri buno bugingo, bibwirizwa kuza kwindi ntera mu izina rya Yesu Kristo. Aho uri uyu munsi ejo si ubwirizwa kuzoba ore mu izina rya Yesu Kristo. Ubwirizwa kuzamuka ukagera ahandi hantu mu izina rya Yesu Kristo. Senga Imana, senga Imana, senga Imana. Iri ni ikoraniro ry'abatabazi, ni ikoraniro ry'inyenyeri. Raza brades, ariko inyenyeri zimurika mu mwijima, inyenyeri zakira mu mwijima, inyenyeri ziboneshereza abantu. Sharadosh, uri umuntu ari très important ku Mana, uri umuntu w'ikimazi gikomeye cyane ku Mana, uri umuntu adasanzwe mu nyonga z'Imana, uri umuntu ijuru ryateguye ko umugambi w'utabazi hano muri ino si. Senga Imana. Amateka biza kwandikwa,
amateka abwiza kwandikwa mu bahizi babaye hano muri ino si. Izina ryawe ribwiza kubamwo mu bacumye kino gihugu kigira ishusho nziza. Karadosata, izina ryawe riteza kubamwo. Senga 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 senga. Ntiwaze guherekeza abandi, no. Ntiwaze gukomera amashyi abandi, oya. Ntiwaze kurorera abandi. Sharakatabados. Buri muntu wese arafise mission, manda yiwe yamuzanye hano mu ino si. Icyo twita inyenyeri. Urakoze Mana yacu yo kwizerwa. Abana baturagwaye icyubahiro, turagushimiye. Abana ba Mwami Imana yanzwe neza, turagukomera amashyi, tugushimira gitanga cy'amahanga ivyo uri kurakora kandi ugiye kubandanya ukora. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amashyi yandi menshi ku Mwami w'abami. Muzane umugisha w'Imana, mugende mumurike mu miryango yanyu, mu rungano rwanyu muri inyenyeri, muri no rungano mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza.